ndifuza ko muri kino gihugu noba umukuru w'igihugu wa nyuma ahambye aho yasubiriye babiri kandi abagenzi biwe kandi mu mwanya muto naho twari mu bihe bitoroshe hajewe 93 mu bantu batezwa kwicwa ndaro gatatu. Mwaratwaye igihugu cy'u Burundi 94 96 muramutse igihugu cy'u Burundi imbere yaho mwatwara inama nshinga mateka niravadugaruka cyane ku kahise kanyu kuko abatari bake barakazi turaza kubabwira bike mu vyaranze ubuzima bwanyu ariko cyane cyo guhagarara mu kiringo mwatwara Burundi gato mu rusangizo urugendo rwanyu kushika mutwara inama nshinga mateka kuko ni naho mwaciye muje mu mabanga yo kurongora igihugu. Urumva byaciye mu nzira nyinshi uravye igihe Burundi bwari burimwo cyari igihe hariko harahinduka ibintu byinshi muri kino gihugu kandi jewe hari ibyo nabonye n'ibyo mbere nogira nti daragizemwo n'uruhara ico no kubwira ubwa mbere ho nuko jewe natanguye ibintu bya politike bimwe biboneka kera cyane umwaka w'1979 ico gihe niga ngaha muri kaminuza y'u Burundi mu gisata cy'ivyerekeye kahise hanyuma ariko kubera ibyagiye bitugora muri kino gihugu harageze aho tubona umengo umutekano wacu ntushemeye koko muri kaminuza hanyuma turahunga abanyeshuri bamwe muri kaminuza na jewe ndimo duhungira mu Rwanda ndavyibuka neza niho gutariki ya 2 y'ukwezi kwa 5 twahura ubwa mbere na Melchior Ndadaye ari mu Rwanda. Ico gihe rero mba ntanguye bimwe biboneka politike ko naciye ninjira mu muhari bari barashinze witwa muhari wa Bampere nyuma ndawumaramo nk'amezi ahubwo nka 3-4 inyuma turashinga umugambwe twita umugambwe w'abakozi b'u Burundi mu Gifaransa Parti des Travailleurs Burundais. Umugambwe tuwushinga 79 mu kwezi k'8 urumva amaze amezi 3 ugiye mu Rwanda hanyuma mu 1983 urubadiko twakonja ku masonga twebwe jewe na Melchior Ndadaye dufata ingingo yuko dutaha mu Burundi nari mpejeje amashure ya histoire géographie nawe yari yahejeje kera aba turataha dutashe ngaha atwaramaze imyaka 3 tuvugana n'abantu hanyuma mu 1986 turashinga umugambwe Sawanya Frodebu tuwushingira mu Kinyegero ariko ico gihe nyene dushinze umugambwe Sawanya Frodebu nari mfise n'amabanga nari mfise mu gihugu ubwa mbere nabaye mumenyesha makuru ngo kwiwanyu nga kuri radio televiziyo y'u Burundi nari mfise ikiganiro nagira kuri chaîne ya 2 cyitwa Bonsoir Clio hanyuma inyuma mbere bimbera n'akanya kugira ngo je gukomeza ubwenge mu vyari kumenyesha makuru mu Paris mu Bufaransa muri Institut National de l'Audiovisuel ariko rero ngarutse sinabandanije uwo mwuga naciye nja mu buryo bweruye mu vya politike kuko nararose aya mabanga muri Iprona ariko nabambwira abantu nti sinarose uko nemera Iprona hari gucengera muri uwo mugambwe narabaye umunyamabanga ashinzwe kumenyesha makuru narabaye kandi umunyamabanga ashinzwe ishure bita Institut kwa Gasore ibyo byose ndabirangura mugabe nyuma aho tugiye kwiga ikibazo cy'ubumwe bw'abarundi twebwe n'aba twari turi kumwe tuvuga tuti iki kibazo tukifata nabi turagira tutireka tubwiza ukuri wararongoye igihugu ico gihe yari Majoro Petero Buyoya ndavyibuka hari ku itariki 10 ndavyibuka neza twisi 12 mu mwaka w'1990 nanibuka neza twari mu nama twayigirira hari ENA uyu munsi
hanyuma rero muri iyo nama bamwe turabwira perezida Buyoya tuti muri iki kibazo cy'ubumwe bw'abarundi kuguma tucubakira ku mugambwe umwe si vyiza, ahubwo reka turabe ingene twocubakira ku mice yose abarundi biyumvamwo barimwo. Turadondagura n'imigambwe yavuga ico gihe harimo n'umugambwe Frodebu. Hanyuma baca bavuga bati aba bantu ntituri kumwe, bacije batuya twirukana mu mugambwe Iprona. Hanyuma rero tubandanya ivya Frodebu. Naringiye kuvuga ngo mu buryo bweruye, aho naho nyine narabaye umuvugizi w'umugambwe Sabanya Frodebu mu gihe utari bwemegwe n'igihe ari wemewe gushika umunsi dutsinda amatora yo 1993 Ndadaye agatsindira ubukuru w'igihugu. Hanyuma hakaba n'abandi umugambwe Sabanya Frodebu barose ibibanza byinshi 65 n'abantu neza mu nama nshinga amateka. Aho rero duha cafatiremwe ariko uravuga narabaye umukuru w'inama nshinga amateka. Mugabo igihe president Ndadaye yagira leta yiwe yashimye ko no umushikiranganje ajejwe imigenderanire jaho imigenderanire, ariko sinamaze iminsi myinshi kuko aho amugandaguriye hama bakongera hagandagura umukuru w'inama nshinga amateka, baciye bansaba ko nogenda mu nama nshinga amateka kwirongora ndayirongora. Rero aho president Ryamira nawe kandi agandaguriwe, yaragandaguwe uriya naho nico gihe twayivuze ukundi. Naciye rero fatiye ku bindi bashenyo rya dihari umukuru w'igihugu bwa mbere fata kibanza, amenyuma umukuru w'igihugu yatowe n'inama nshinga amateka. Eza rero mpangana nabyo bibazo umbajije rero uti mu buzima bwanje ikintu ubona gihambaye wewe waciyemo n'iki. Namavuga nti ndifuze ko muri kino gihugu noba umukuru w'igihugu wa nyuma ahambye aho yasubiriye babiri kandi abagenzi biwe, kandi mu mwanya muto tarenze amezi 6 aho byari bwashike muri kino gihugu ndabaye ubwa mbere. Cya kabiri nkagira ndifuza yuko muri kino gihugu n'uwo mukuru w'igihugu wa nyuma yavuye ku butegetsi bamutembagaje na kudeta. Ukurumva twe twaharanira demokrasi naho bya kudeta nta kibanza biba bigifise agira ibyo. Mugabo mu buzima bwanje bwa politiki ubu ndavye kandi ndabagira biravye ndashimishwa dukundu twifashe inyuma y'urupfu rwa president Ryamira. Hari igihe nyuma y'urupfu rwa president Ryamira iyo jewe ndagifatamo nabi byari gutuma no Burundi bugwa mu kaga gusumbya uko byari bimeze. Ariko naho twari mu bihe bitoroshe ajewe 93 mu bantu batezwa kwicwa ndaro gatatu, mugabo batandonse bace bica umutamukanyi wanje. Ivyo biragira ico bigize ku mutima wawe. Mugabo ntivyambujije kubandanya nkora ivyankenerwa nshoboye kugira ngo igihugu twirinde ko kiva mu kaga. Rero gira nti uko twafashe ikibazo cy'urupfu rwa president Ryamira tugafatanya n'abandi bose byatubidukigira Uburundi yubwe mu kaga, twari gushora kugwa mu kaga kuri ubu hajya abanyarwanda baguyemo. Twamba kenshi uhageze kumwibuka baravuga ko amatohoza gikorwa abagandaguye Spain Ryamira, namwe muvuze ko yagandaguye. Mwamushatse kuvuga iki? Yagandaguye no kuraba yandege yarimwo, yandege yarimwo yarikoroye. Hariho abantu bari bateguye kwikorora. Ikibazo aho kiri gusa n'ubu byagiye bitodekana ninde yavyumviriye n'indabikoze. Mugabo kw'indege yakorowe bakayirasa irabodeka. Kuvuga rero yuko wayirashe ashaka kugadagura abantu bari bariyo. Ninde iyo debasi doshaka kwijamwo, mugabo ico mfata gusangira ndi uravye indege yararashwe irakoroka abantu barapfa. Wavyumvire rero yumvire kugandagura abo bantu. Bankuye ku butegetsi ku itariki 25 z'ukwezi kw'indwi 1996, ariko nahanashaka kuri ubu imbere yo kwishura ikibazo canyu babwira igituma. Naho twamashe tuje byagenze gute mwarihe? Muze muraraba kugira ngo abantu b'abarongozi baze baramenya ibyo batuza kwirinda, bavyirinze akabirinda igihugu. Ico gihe je umukuru w'igihugu nari nafashe ingingo kutwogira ibiganiro
kugira ngo turegere igihugu cyo mu kaga. Aratangura ibiganiro hagati y'imigambwe ibiri yaboneka ko ari yiri hejuru ico gihe, umugambwe Sawanya Frode wari watsinze ayo matora mu 2023 n'umugambwe Ipona wari watsinzwe ariko wari umaze imyaka n'iyindi urongoye Burundi. Ibyo biganiro byabera i Mwanza mu gihugu ca Tanzania, kandi byari bihagarikiwe na Julius Nyerere yahoze arongoye Tanzania. Ibyo biganiro biraba mugabo haragera igihe abari babirimwo ari hejuru y'abandi, waserukira Frodebu n'uwaserukira Ipona batashoboye kumvikana. Uko Nyerere yari yavuze ati reka tugire agatangazo twobwira abarundi n'amakungu aho tugejeje, hanyuma tugatagaza kazanye waraserukira umugambwe Ipona ararahira gose yo kuvyemeza ku isi. Abivuze gutyo Nyerere nawe President Nyerere arababara, arashavura, aragira ati aba bantu ntibumva ico bahamagariye. Acavuga ati ngiye kubwira abakuru b'igihugu mu karere aho bigeze abafata ingingo za nkenerwa. Ico gihe rero ndakubwira ndi uri umuyobozi nuko abona hakiri kare gikenewe. Bamaze kubimbwira yo naciye mfata indege ubwo nyene bijya by'amaprotokole y'umukuru w'igihugu navyo twagize. Ngenda kuraba President Nyerere twahuriye i Dodoma, turavugana, hanyuma ndongera ndabonana na President Mukapa, ndongera turavugana. Nababwiye ndi jewe uko mbona ivyo mu Burundi vyifashe, umutekano w'abarundi aba bariko baragwana, hari igihe usanga abo bangamiye wonyene ugasanga barice barundi bene wabo. Rero mu rwage muzana mu Burundi inteko zo mu karere zikingira abarundi, ntihagira babagwana wongera kuza kwica abarundi batariko baragwana. Ivyo rero bibaze kuba cyo duhamagara ibiganiro bihuza abantu bose, ntibe ya migambwe ibiri yonyene Ipona na Frode bariko baraganirira i Mwanza, n'indi migambwe iri mu gihugu ijemwo, mugabo kandi dushiremwo n'iyi mihari igwana ikoresha ibigwanisho kugira ngo yumvishe amajambo yabo ya politike. Ico gihe iyavugwa cane yari CNDD, yari bwitwe CNDD-FDD, hanyuma harimo na Paripe Hutu FNL. Hanyuma rero bati ibyo uravyemeye, ndavyemeye, urashobora kugenda imbere y'abakuru b'ibihugu bivuga, nzobivuga. Amaharaba rero inama inyuma y'imisi 2-3 duhuye n'abo bakuru b'ibihugu, haraba inama yarusha ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'igihumbi 1996. Muri iyo nama barambaza, babwira uko nabwiye President Nyerere, babwira nti urungika inteko mu Burundi, hama inyuma abarundi batimigambwe turimwo uganire, mbere n'imi hari twifije ibibanisho ibishire hasi izemo mu biganiro. Ize mu biganiro dushitse rero ngaha i Burundi haravuze amajambo menshi. Mbere ico gihe n'uwagize igiye kugirira kudeta inyuma Major Petero Buyoya yagiye ga ku radio, hanyuma rero ico gihe acafata ingingo kugira kudeta. Baca bagira kudeta. Hambere nashaka kubabwira yuko mugiye kuraba kandi muze muravyigisha abantu bazarabimenya, kuko kenshi abantu bagenda birengagiza, uca wumva iyaya amasezerano yarusha yavuye muri uwo mugambi jewe nari mfise, niho yavuye. Kuko ibiganiro byaje inyuma byaje vyubakira kuri ivyo nari natanguye. Ubwa mbere kwa bijamwo, ubwa kabiri wabihagarikira, uko abandanye byahagarikira ni Nyerere yahagarikira bimwe vy'Imwanza. Hanyuma kandi aka karere nako nyene karaheje karajamo muri ivyo biganiro. Inyuma byarashitse rero, inyuma y'aho bagiye kudeta baratanguye baranana batabiganiro bojamo, mugabo byarahejeje mu 1998 ibiganiro yatangura bihava bishika rero ku masezerano yarusha mwese muzi mukunda kuza muravuga.